ubu rero nshaka tuyage ukungene icaha caje mwisi niko mpora numva nticyazanye mwebwe abagore muri inkora abana umva rero we nturimo jena nari nigiriye mu mugwi w'abagabo gusa baraturenganije vrema none ko bavuze umugore Adamu nawe yavyemerera iki injira muri Bibiliya usomere mu itangurira igice ca 3 jena ahubwo ndashaka kumenya muri commentaire muze kumbwira mbe kijya giti cyo hagati mu itongo cyari citwa gute Adamu yari yavyanse yazi impamvu yavyanse manzi ureke none ndakubwira impamvu yavyanse kubera iki yagarutse avuga ngo umugore wampaye mugaho yari yabonye ko ari yambaye kakanu ngaha gusa akabindo gusa Adamu yari kirofa kwe ivwayo gusa abagore twubawe turazi ubwenge abagabo nubwo bavuga ko bazi ubwenge uzusome muri Bibiliya umugabo yahenze umugore wari mugabo abagore turabakaranga Parufete niwe yavuze ngo urabakanya. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaha ikaze bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV, turabakiriye kandi ubugira kandi kuri ya TV yacu uko mudahengeshanya kudukurikirana. Ni ikaze kuri no munsi kuri mikro ya mbere mukaba muri kumwe na Nana Tuvabye uwiringiye Imana, wa wundi nyene kagakobwa gakunda Imana cyane, kagakunda na bya bindi nyene muza kuguma mubona ntabashije kuvuga. Rero uno munsi sinaje nije nyene ndi kumwe na wa mugenzi wanje inshuti yanje nziza umwamazi imisata byorosha reka reta umuhe na waramutse abakunzi kazi. Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV aho muri mwese kwisi yose mudahengeshanya kudukirikirana, turabakunda nkuko mwama mubibona misi yose tudahengeshanya no kubibabwira. Nukuri muraba umumaro muraba umugisha nyine sinzi ukuntu twobavuga ariko kimwe gusa twababwira turabakunda kandi turabazirikana. Hama ku mazina nyene kubasanzwe batakurikirana ino TV ari mbere bagiye kukurikirana batanzi ni Genevieve niyo kwizera batazira kaboro canke hari kanyogato yakonye ntakumvise oya sinovyemera gusa umunsi umwe nzohaguruka barabe vraiment ko ivyo bintu banyisa ari byo nako nuwo bikora ubunyene ahubwo niho byo basaba nyene kugira ngo bamwe bashasha bagiye kuraba bace banyugwa oya nzoberekejo naco mwavyumvise izina ni ryarindi nyene kanyogato kanyogato ako niko gatesa mu mazina yose afise. Oya yego kaboro ahubwo oya kaboro kubera hari nka kaboro nyene urumva oya basha mugabo nyene ntimuzoze murantahura nabi iyo mvuze akaboro mba mvuze kajya ugenda gufyonda kuri telefone simba mvuze ka kaboro kakandi nyene muca mwiyumviye jira nzi ni kamwe ko mukabwete oya pana kajya ko muri box numva naje ko byari byancara oya sikajya ko mu Busuruwisi muri Afrika yebo numva ari nukuri kuva numva ngo akabora n'indirimbira he birajamo ntarinza ati ni hari indirimbo y'akabora hari hasigaye igihe kimwe kugira ngo ndakwegere ndakunyiganza ati none kaboro nyene tindangira kaboro nukuri urakoze cyane kudutahuza no kudusigurira nuko nyene hari abatari babizi abantu bari batahuye nka jewe mwumve ko ari akantu muhindukire mugaruke mwikebuke mumenye ko ari kakaboro kuko kajya nyene tuvuza akaboro niko tuba dukeneye kamwe kakajeme n'agaprataje nivyo tuba dukeneye na kakandi ko kugira nkuko mugabo ubasha mwe mu mazi imisi mudusondeka none amakomantere yanyu kubera iki muyatwima nimuze murayashira ko tuze turaraba tumenye aho dukosorera naho tugirira inguvu tumenye ati vraiment abafana bacu bakunda ibi kugira ngo tugire gute tumenye n'ukuntu duhinyanyura ibintu bibashe kugenda fresh nukuri
ibyo nukuri rero turabahaye ikaze murushirize kudukurikirana murabona ko byatanguye neza dutangurira mu guhuburana ku bintu tutari dutahura byita bya kaboro bya kanyogato urumva ko nako kantu azoka dukosora nyene kumbure afise impamvu bakamwise rero maze iminsi mbona kaboro nyene rega sindagibagira canke kanyogato oya karamaze kwinjira maze iminsi mbona Genevieve adukorera ibintu ku mastati nkabona uyu abo mfise nabo ntafise bashira kwa kantu gashasha wo dushishiza ko ku mayange basiga toyi nyene imbere yuko tuja muri mu kiganiro cacu catuzanywe no munsi nta kantu gashasha uheruka kuduhereza. Okay, urakoze cyane. Akantu gashasha karahari, genda kuri YouTube yanje wandike Uruwera uce wandika na Genevieve niyo kwizera uce ubisanga ko byose. Murakoze cyane. Urumva ko ntasiba kuduhereza ibintu bishasha ibirungo mugasi ndikirungo oya ibirungo. Okay, rero uno munsi nifuza ko tuyaga. Yego. Kandi tuyage duhuza kuri Bibiliya. Nimba udahavu nkubita. Oya Jesse ngwa. Mu gutanga ubise je ndagukubita. Sha turanganya imbaga nubwo je banyise ngo ndikanyogato. Asha utanga ubise je ndakudunda. Uravye Kirundi. Uze kuraba neza nuhavutahana imishatsi bipande. Kandi ubundi byari bisanzwe ari bipande. So karagaciyemo. Rero ikintu nashaka ko tuyagaho. Nshaka tuyage. Ubushize twaraganiriye ku kintu kijanye n'ukungene Bibiliya ivuga ngo ubwiza bw'umukenyezi cyangwa ubwiza bw'umukobwa buri ngaha. Ubu rero nshaka tuyage ukungene icaha caje mwisi niko mpora numva nticyazanye mwebwe abagore muri inkora ba umva rero we nturimo je nari nigiriye mu mugwi w'abagabo Agisa usanga uri imwe rege wikeka amabinga bayagwaye ubwo nturiwe usanga ndi navyo mugabo rero tubivuge tubisubire vraiment abagore ni turi inkora ba vraiment iyumvire kugeze yaho n'Imana ivuga ati mwebwe abagore he ndamanitse ibiganza kubera umugore uyu inde rero uyu nivyo nshaka ko tuyaga ko utuhubure nyene nkuko waduhubuye kuri kaboro n'ubu unye bikunze bibaye ngombwa uduhubure kuko utamubuye je ndaguhubura gusa baraturenganije vraiment none ko bavuze umugore Adamu nawe yavyemerera iki ugira ngo yamufashe ku ngufu ngo tugende kwa hakijya giti Adamu ariruka aranka kweme yavyanse gute ndazi nibyo nyene dushaka n'abatabitahura tubitahure injira muri Bibiliya usomere mu itangurira igice ca 3 kugira ngo turabe neza na neza ahantu byatanguriye ukuntu Bibiliya ibitubwira urumva yego mugabo bakavuga ko umugore ari we nkozi y'ibara umugabo nawe bakamureka wewe yavyemerera iki je ahubwo ndashaka kumenya muri commentaire muze kumbwira mbe kijya giti cyo hagati mu itongo cyari citwa gute reka tubirabe nta canke umbwire nawe ntacyo umukameramani wacu arabyishe vraiment wari umukaratusi boy murabona ko abaha amasanamu ameze neza abantu mufise ibiraka mugende muze muramuha ibiraka urana ko azi gukora umuti neza kandi ntazimba amafish arabakorera ibintu bimeze fresh amakava ibintu byinshi yes arabako n'amafoto arayakora mwebwe nyene muhagarara fresh nkuko muzoze muramurondera abakorera ibintu byiza ni nawe atubwiye neza yuko kijya giti ngo cyari giti cy'umukaratusi gusa sindabyemera none igiti cy'umukaratusi hari ibintu byo cyangwa usange cyari isederi hamisederi hari kibyamwe erega kubera ko cyari mu gihe cy'Imana Imana nyene ntakinanira usanga kari ko basikana oya isederi nta byamwe bibako umukaratusi nta byamwa bibako hamwe ico cyamwe cyo hagati muri cyo yariye n'igiki ntakindi nye cyahe vuga oya reka dusome kwa ndaniranye bandreke dusome ducumbe sivyo none so banyene tucumbe mugazi cyakindi
ndasoma hose meze canke ufise wewe usoma ingene icaha caje mw'isi sawa Eh. aho mwe muyirandongorera gushika abaraho apana mwe muyirabura oya Eh. wirabura wewe urazi kandi rusifureri sawa itanguriro igice ca gatatu ku murongo wa mbere haravuga ngo yego umutwe w'ijambo kwanza uvuga ngo uko icaha caje cazanya uko icaha cazanya abagore oya mw'isi none si abagore bakizanye none barabavuga usanga usoma bibiri je narayisomye abagore twikebuge turi inkorabara uza urabe nejo bundi n'urugo urabona urugo iyo umugore ari nkwezi w'ibara ebana n'umugabe he agenda yayamanitse gusa rero na bibiri irabivuga ngo hakubana n'umugore w'ingara mu wibera nyene hariya urumva ko oya naho yoba aho ni atari mu migani naho yoba atari uw'ingare ak'ubugore karagubuka Adamu Eva niwe yadukwegeye amahano Eva ico kuma nk'ubu yo baye babihangana ariko ntuko tuvuga baye babajya bitwa amazina nyene asanzwe nga ko tuvuga Eva wo muri mugabo ngo izina ryo muntu hari gihe usanga bara kubera ko atawe tuzi atawe turabona umva nga arigihe baba baragize ku mavuta yiwe nta hantu urumva tuzobihinyuza tuzobagarukanira amakuru abakunzi bacu nyumviriza kwanza nta hantu urumva bariko baravuga ngo barise ngo ni inkora ngo ziba ari izo ndaya na banaja kwe oya banaja tuva bien bakunda kwanika wowe ehe amakuru fisi bakunda gutwegera uwo babonye niyo mpamvu bataragamiwe abahungu baca babatwara n'ingoga wumvise rero je ko atarantwara ngomereje bantu oya ndacari umwana mwana duza okay dusome rero itanguriro gatatu umurongo wa mbere naho mandreke dusome soma je mbwa numvise akantu kanjani fasi urakoze havuga ngo twari twasomye umutwe w'ijambo uvuga ngo uko icaha caje mw'isi uko abagore bazanya umurongo wa mbere canke havuga ngo inzoka yarusha ubwenge ibikoko vyose vyo mw'ishamba uhoraho imana yaremye ibaza uwo mugore iti mbega ni ivy'ukuri koko yuko imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe co muri iryo tongo reka niko ndakubaza none je naco reka kawuka birahera umurongo wa kabiri uvuga ngo umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku biti vyo muri iryo tongo twemererwa ivyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya ariko ca giti co hagati ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo ni ivy'Imana yatubujije ngo ntitubigeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa mbandanye iyo nzoka yishura umurongo wa kane iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntituzopfa gatanu kuko imana izi yuko umunsi wariye kuri ico giti uzoca usa nayo mwabiriyeko amaraso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana genda imbere aho shaka we nturahashika uwo mugore abonye ico giti yuko ari ikibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti co kwifuzwa kumenyesha ubwenge yamura ku vyo camye arabirya ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya amaso yabo yompi arihweza bamenya yuko bagenda amenya gombugezaho basha vrema abagore
ukunda oya rega je ndi umugore je ndi umwana ntabwo ndi umugore nzokwibera umugabo nanje ndi umwana toka banatiya barababana egerayo umwana mbona gute mwana duza siza nayimanuye amakuru ufise amaboko basha nukuri kw'Imana ndababwira gusa hamwe abagore nukuri baraturenganya ati baturenganya gute gute Imana ikivuga ati abagore nibo bazanye icyaha mw'isi kubera kitavuga ati Adamu na Eva nibo bazanye icaha mw'isi ega babikoze bose Jenda ndashaka umukozi w'Imana umwe azoza nsigura ico giti cyo hagati mwitongo icari ico umugore yarya hanyuma akacashira n'umugabo canke tubandanije turakibona mwereka je naje ndacahagaze kwisede narasomye ndagera hepfo naho nigeze mbona badutomorera ngo ico camwa ngo cari iki muga bakumwe bakunda kuvuga ngo numucungwe abandi ngo ni mandarena none kubu mandarena twemerewe kuzirya atana kimwe tuba n'imyembe turarya ugiye kuyidandaza muri kotebu nyene nkuko yo kandi ibutse ntiwibaragutse oya nakabizi egezayo urumva bara ucurabana ya nkuru kandi yo muri Bible nayo nyene cagihe bafashe umugore n'umugabo bariko bagira gute barapumpurana kavuze ntuzeya nindakunda kuvuga ko gati gaje nabwo ndi umurundi pumpura ngo jiste ni wakunda kuvuga ngo hivi na hivi bariko baragira hivi na hivi urumva hanyuma baca bafata umugore abariwe bajana kwa Yesu ariko umugabo baramureka aragenda urumva none ngumva hamwe abagore bataturenganya ega wewe kubera umugore barakurenganya mugajewe kandi umwana ntibandenganya bebe nuzi no negerayo ngo vrema baraturenganya abagabo mureke kuza murarenganya abagore muturenganiriza iki igihe Adamu yemera yavyemerera iki katavyase kuvuga ko Bibiliya ivuga neza yuko umugabo ari we umutwe w'urugo none mwebwe mwoba muri imitwe kweri mukaza guhendwa n'amaguru oya Adamu yari yavyanse yazi impamvu yavyanse manzi ureke none ndakubwira impamvu yavyanse kubera iki yagarutse avuga ngo umugore wampaye mugaho yari yabonye ko ari yambaye kakantu ngaha gusa akabindo oya ntabwo kari kajya kari gusangira ngo agakate k'abagabo ntako ndigera numva mugabo kwa Adamu ngira kariko akantu nyene ati umugore wampaye niwe yamenye gusa Adamu yari kirofa kwe ipwayo akandi gatero muzaza muravuga ipwaye asha ako kantu rero nako nyene murabenye nyene urumva none je Adamu cyari kumumpa no muhata nk'ivyo bibazo ahubwo umuntu yitwa Adamu azondondera oya ahubwo wari kumuha igiti wari kumubasha igiti n'ibindi wari kubivuga kavuga ngo umugore niwe yamwoheje oya usanga yaciye ku mayange none kubera ko umugore yo guhendura umuntu w'umugabo oya mugabo rero ndagwa nkagaruka mwanzi ureke wibuke na Samson na Delila yamushize ku bibero wewe yemerera ikatari kubera yakunda hivi na hivi abagabo baremwe mu gukunda hivi na hivi niyo mpamvu abagore ibyo babahenda byose ndavyibutse Samson ubwa mbere ariko Samson yari yibagiye icari aribagira amabanga yari afise hora ndakubwire ubwa mbere Delila yaraje aramuhendahenda baramuhendahenda ati tubwire ibanga ryawe riri hehe ni hehe hari akabanga umurinzi niwe wavuze ngo akabanga kari muri Yesu muga Samson nawe baramaze ati akabanga kawe ni hehe twokora ubushobozi imbaraga zawe ufise gusa naje naberewe zikaca de ino nivyo bira ubona gute basha muze kuvyandika muri oya frame ntundusha je nambaye X ku mutima uro manzi urekera mviza nambaye tumarane tunigane Samson Delila kurigira gatatu inshirigira gatatu Samson ubwa mbere yaramubwiye ati jewe yahimanga ryanje riri
arumirako aranka kuvuga Delila arasubira arazana aramuresharesha kama ngira aramukaresa none erega ibintu nk'ivyo nyene ati none tubarire nikibasi no akamuzanira udushokora biscuit shokora akamuzanira udukeke nyene twatundi tugezwe hatumwe barabakuzani wori ucira wa wundi uyu twende tuhendana abagabo bahendwa na ivi gusa abagore twubawe turazi ubwenge abagabo nubwo bavuga ko bazi ubwenge uzusome muri Bibiliya umugabo yahenze umugore wari mugabo abagore turabakaranga parufete niwe yavuze ngo urabakanya bakuma nk'impuzu ngurabakanya ukabakanya neza fresh gusa n'impuzu yanikiye wayikanya icitavarera agaciro kayo none kubera ikita oyaha yego no kuzana ningene wayikanyuye je ko mparara zikanyura zidatavarera niyo mpamvu rero wewe nta nubwo berera gwaracuye uvyandike vrema je napendeje nambaye apana vya ivi na ivi nambaye neza nyene fresh nyene nk'abantu nyene bibubashe please aba journaliste bavuga makuru murabibona ko ibintu biba bimeze fresh nariko mvuga gutya abantu b'abagore vrema mwubaho iyo nibutse ko ndi umugore ahubwo nzoca ngenda ni gusa je baramenze abahungu nta makuru mfise baguhenze gute barangize ivi na ivi barampenda shahu gusa ubu naye nzobahenda ndabahende ndabashira ku muranga niyo migambi nyene kubera urazi ikintu namenye yuko abagore dufite ubwenge gusumvya abagabo ntaho bizigera biba oya Bibiliya ivuga reka kunciramwo weguma hamwe ndagusigurire neza fresh kubera je nije ndi mwarimu mukuru abagore ugiye kuraba Samusoni yahenzwe n'umugore urumva kubibera aratekereza kirarari ku bwanwa na zangu n'imishatsi baramwasha arakimwe igipara ivyiso bacaranogora none kubera iki kubera abagore niyo nza kuba ni Samusoni Adamu ahendwa n'umugore none burya bwenge bari bafise je nabusize Imana ntiyabundemanye none ubu no kubashira ku murayini mugabo wibuke burya bwenge bwabo ntabwo ari ubw'Imana attention bupfa heno attention burya bwenge kara kadayimoni n'ubwenge Satani yazana muri bo kugira ngo azane icaha mu buryo bugaragara mu buryo bugirana bufaditse no mugabo erega ubwenge bage bari bafise natwe abagore nibwo bafise none ugira ngo Satani re twaramutsinze turi mwicu turi mwisi none kubera ikuha ikibanza Satani kubera ko umwemerera wowe nyene no kutegura uvuga ngo Satani niyaza nzamuha umutima tware na dread zose kugira ngo ndushe ubwenge umuhengese washeri wawe oya sha mukunzi wanje sino mukorera ipi none erega mukunzi wawe nawe n'umugabo wavyibagiye uvuze ngo abagabo ngo baraguhenze nawe uzobakorera oya gase umugabo n'umushushube ahosha ndakumva imyaka 16 rahirana rero nukundana nukuri rero manzureki rero birakwiyeko ntuzokorere ku byo Delila yakoze ntuzokorere ku byo Eva yakoreye Adamu ahubwo korera ku Imana yifuza kuri wewe Genevieve na Delila baratandukanye umva amazina honyene naho ufata je nigihereza ugafata byandi ugateranya naho bizigera bihuri mbe kubera iki ushobora kuvuka usa na Roza kandi wewe witwa Nana Sana Rose oya abari photocopy ntabwo muba musa genda afite umukobwa mu kibitoki dusa ewana dusa neza fresh none mengana usana je wapana wewe nkawe uwo musa we yarahombye ora ndakubwira mama we yahombesheje gute ahubwo yaratotse nabagene Jesu zurawe mu gihugu ni bake kandi tuba dufise inyenyi naje nayifise heraba na makuru fisi wewe iri hepfo nanjye iri harugu
nanje papa ifise hejuru reka jibyo ntibindana nayo kwa papa wayifise hejuru wowe wanyishimye ko mwifise hejuru nanje nayifise niba turabi ahubwo rero ndabyibutse ni inverse wowe hejuru nanje hasi icyo dufatanya rero watu egerayo ndabitoye nta makuru ufise gusa rero hariho akantu ndusha agahereye je byaranse kwenda nawe utobore mu izina rya Yesu katika urumva katika wenyine navuze kwa jina la Yesu katika jina la Yesu urumva ngo nkatike nyine wumva ivyo bibaho abafana n'ukuri ngo nkatike kimwe gusa ndi mwiza vraiment barakunda kubimbwira ko ndi mwiza nsa neza kubera inyenyi felicitation mugabo babari abasore none barabanyabaraga rega sindubaga none kubera iki mutandesha muri hakundesha kubera usanga babenga aho gusanga haza bamwe batagira imigambi bahendwa na baderira rero uzoza rero atagira imigambi nanye nzomuhenda ndamugire nka derira na Eva mugabo dufise imigambi tuzobijenga tugire ivi na ivi hama tugende batwambike kajya kaboro sibyo ndakumva cyane udafise imigambi ariko umukobwa umuhungu azaza kukuresha adafise imigambi murya inoti umukanyure neza fresh umushire ku murayini hanyuma umuhejeje kumurya wewe urapfuye genda siga nta fasiko nta bwenge fi ugire hari umviriza egerayo rega naje nubwo mfise 12 hari gihe usanga ndakurusha umviriza mu muhaye ngahe umviriza nakubarire hari gihe utoyajya yongera kujye andi umviriza umujye nawe akujye kandi we niyakurya azoguhekenya hamwe na asha naka kataboneka ndakugiriye uko urabona uko moreno urabona uko iyo wese nakubwiye ko mama wawe yahambesheje kakubwira ati n'umuvyeyi yabyaye umwana bakita ngo murasa yohombesha umukobwa we bakaba umusitari ni umusitari nawe nukuri ndibutse canke ntunyemera ndi munsi y'amavuta yawe uri mana ishoboye oyagezaho gusumengo ntiwari nta kimwe rega uri umusitari nanje ni oya abantu bafise inyenyi hepfo baririmba uko nyene mugabo wibuke ko nanje hariho igimaze kuja kosha ni muririmbira uhora indirimba nawe kumve kwana Nadia irambona ni hajya nyene rero nukuri turubaha amavuta yawe navyemeye muga ntuzoge ndaguhanura ntuzorya abahungu kuko nibona bajya ngo bashobora bayampaye nzobakokora ndabasiga ku mitwe nk'ibiyiko uzu yanzanira wa muhungura Willy boy nawe uzura umpe makeyi rero nta bujinga uzokurayo namwe yashira hariya mwikese hariya munsi y'imate munsi y'akarago y'ikirago ukamuryoshe neza ukamushira ku murayini kubera iki uba wamaze kumenya yuko ufise ubwenge nka derira canke nka Eva ukaca ubanza ukabashira ku murayini neza fresh hewe tiraba none nawe nyene ari akereke pa reka ndakwibutsa akantu maze iminsi utubarira ngo kura amaboko mu mpuzu ntuje kujya amahera y'abandi iryo jambo ryonyine rizogutsindisha wewe kaje kugaruka kura amaboko mu mpuzu ukore basore ntabahende ntimube nka Adamu cyangwa mu nka Samson jewe na natuvabye nje ngaha ndababurira iyi kuburiye nigirana nikujya nyumviriza erega Jesse je ndabahenda agatuma bahendwa barakagendana none gashawo nta makuru mfise natsinzwe nahe we naho mbwira gute ati ntibaguhende agatuma bamuhenda bari nako none we wamubwira gute kandi je mbashaka nyene kugira ipi na ipi kugira ngo yemera aje ku murayini tuyage kubera iki naderira kubera yari afise icyo yari ashaka kumuronka urabona ko yamuhenze akamugirira ivi na ivi kugera yaharyama ngaha
ku bibero akamuhinyanyura neza fresh akamugira nk'uko nyene ihene tubibona akavamo yemera byose akagira gute akamena amabanga rero mwabahungu mwibasha mugabo ndaguye ndagarutse miyubara abakobwa abakobwa bose si beza hariho ba Genevieve ngaho jewe nshobora kuba ntabikora ngo umpa amahera yawe ndayarigasure ariko hariho abakobwa uje kubasama ko vrema kuri ivi na ivi kabuze Juste niwe atasama vrema akubwira ati mudye rigasura nakare ibyo utazi imvune biraryoha nuko uzoraba ikintu iyo utakibiriye icuya urumva ngo ukore vrema wumve ko wakibiriye icuya no kugira vrema wumva no kukirya no mwibarabara wotaho 5 mire hari ukandagaza ariko ikintu iyo wakibiriye icuya urumva vrema niyo hagize akantu gatakara gatoya urumva ko hari icyo ugize gute utakaje mugiye kuresha banza mu bakorogoshore nabo mu bwonko mubanze mu barabe ubusanza kurusha ubwenge mwihozi rondera uwundi rero mugabo hariho inyigisho zigezweho muri no misi ngo urya niwe mugore wa ubizi gute wewe yeretswe simhaririye ko Imana iterekana mugabo nawe irya Mana yamweretse nawe wosenga ikakwereka nawe urumva kubera Bibiliya niyi bivuga neza ngo ntacyo nzokora ntibiyakabangike abikunda abanje abasavyi banje rero ni wabusenga ijoro n'umurango sinababwiye banadiye bakunda kwanika niyo mpamvu bataragami wabo mugabo jewe nzogenda afise 30 habura mwinga manzureke hamwe nzoririmba nka yari ndirimbo ya nyine ngo jewere nyine ngo ngiye kurongora nari narasatuye nkuye mu busore nari narasatuye ngo mu basore basatuye irya ndirimbo narayikunda kiriya gihe frame kubera hariho abantu baha agaciro umuntu amugize umugabo n'uwo mugize umugore mwe abagabo ni wabona umukobwa kugize umugabo frame uzoza uramwubaha kubera azoba gukuye hehe kuri cyakiraro ubutayi mu butayi rega hari ubutayi bwo kubura umugabo oya muri cyakirago yararakumbagara mwe wenyene attention hariho ababara ku matera irushibe inkwano bazoguka mugabo atararongora amahera atayabuze nana ndakwereke we hari ibintu tatse yabimatera yabigugwa Emiliyo yabigugwa Truwasa yabigugwa ngahe abahungu bakwita ngo nururago kubera iki ntawe babafumbatira gutya anye abahari n'inzigiri muri ramba baje more wari kuvuga pardon mama pass bana na ntibihuri sitwe bakunzi ba Traces Up Ministry TV murabona kuno munsi byari ibintu byari ibintu canke ibintu ari fire utabivuga fire ni giki ku bantu batazi icongereza fire n'umuriro okay byukuri kwa Traces Up Ministry TV twarabijoki ubu nyene kuza tubahereza utuntu nyene twiza ku munsi wa gatandatu nukuza turabaha diba nziza itomoye neza fresh irimo utuntu twinyigisha burya ugiye urakurikirana iki kiganiro cacu uri umwana w'umukobwa uzohungukira uri umwana w'umuhungu nawe ugire gute uhungukire cyangwa papa mama yes nawe wunguke uri n'umupapa nawe ugire gute ugire ibyo wunguka kubera ko ngo ubwenge ngo umutwe w'umwe ntiwigira inama atari gusara gusa ukambara amashashi ku mutwe ukaduma birakamye nuko nyene rero ngaha turangirije ikiganiro cyacu no munsi turabashimiye dushimiye Kabo yabashije kuduhugura mu bintu byinshi tutari dutahura by'ukuri ku ruhande rwanje ku ruhara nta ruhara mfise muri hangana niyo terme nakuze niyumva bavuga ngo ku ruhara rw'iwanje je kenshi bavuze ko kantu nacambaga none uruhara ruri hehe nibaza ngo nuruhara nyene uruhara rujya bagirishije urwembe basi turavuga ati ku ruhande rwanje pembeni ku ruhande naho ni ngaha
ni turi kumwe nawe yo ku ruhande nta wundi muntu turi kumwe. egerayo Okay, ku gatwe kandi ntaco reka basi nibaza mwumvise ibyo nagombye kuvuga. turakunda kukavuga nimba ari kubera nyene Ni kabi karasongoye aha ni kubera nyene kabirahera. Rero turabashimiye kuba mwabashije kubana natwe, ibyo twashatse kuvuga mwavyumvise. A part moi, nukuri ndashimiye Genevieve kuba yemeye akadukoresha kuri aho, turagushimiye. thank you Nukwegera wiri hariya anyobwira ngo agukosore, ndumva ko tumuvuga igifaransa basi. merci Wow. Ukwiye amata y'imbata. merci beaucoup Merci beaucoup. merci beaucoup Nacho reka tubifata uko wabivuze kose basi vuga urakoze. murakoze, imana ibaha umugisha mwinshi rwose, naryohewe ibintu nyene byari bimeze fresh ukuku, hivi na hivi twakubise hivi na hivi pembeni zose, ibintu byagenze neza. Mwakoze cyane kudukurikirana, muze mwame mukurikirana kino kiganiro cya Samedi, uzohungukira byinshi rwose kuko hajyanye n'umwigisha hariho ibyo atazi, kandi muri buno buzima turimo usaza wiga, amashuri ntahera muri buno buzima, usaza wiga kandi ntawumenya byose. Nuko rero mwakoze cyane kudukurikirana, mugira umugisha, ntimwibagire kugira sabone, jeme, partage mu magrupe muba muri no ku mastati yanyu, mudushirire ko turabakunda cyane. Naho ubutaha na commentaire ntazo yashizemo mwibuke nazo nyene ntimuzibagire. Turabashimiye, mwirirwe neza, Uwiteka Imana ibashirize kuba mu byanyu no mu banyu aho muri hose. Bye bye, turabakunda. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.